turi ngaha mu ngoro y'umugambwe Cndd-Fdd ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni nyuma y'imisi 2 gusa tuvuye mu matora meza cyane yabaye kuri wa gatanu ruheshi 2025. Mu nkundire rero tutamwe dushimira Imana mushobora byose twaye ikibanza ca mbere, hanyuma dushimire muri rusanga abagumyabanga umugambwe wacu mwiza wa Cndd-Fdd mu gihugu cyose cy'u Burundi, mu namashingiro zose, ubucimbiri bwose, imitumba, amazone, amakomine n'intara n'igihugu cyose n'abari hanze y'u Burundi. Ingene ubwa mbere bitwe mu myamamazo bitwara neza, ingene baje ari benshi kandi bazindutse gutora, n'ingene batoye mu kanyamuneza mu mwidegemvyo kandi banezerewe niteka ntawe riko kubashimira. Ikiganiro rero si gutangaza amajwi, hari baza ngo twaduhamagaye abantu ngo dutangaza amajwi twarose, oya, ico si igikorwa ciwacu. Ibiharuro fata kibanza muzotsinda. Turavuga tuzotsinda kuko na FD dufise turabifise twebwe. Ijya EF bahije guharura barabizanye twe baraduha. Kwanza muzobaze umwe wese natangure imbere yuko avuga amajambo atangwaza na FD y'igihugu cyose. Hama nihagira uyavuga ati ndafise ingorane twicare zana FD yiwawe tureko wasinyeko naje ko ki wasinye ariyo nasinye. Hama tubandanye. Noneho zimba bikitonganye. Genda mu biro byose ari ubwo wita ni FD mwe. Ubu rufise ugenda urutwaye ku mugoroba. Aha ariho hose zana. Turako bisa hanyuma dusanze bidasa tubone uti nindafise fake. Kuko umuntu yohava yibaza ko zoyikora mu buyenzi. Zana turabe fake. Twese tuzizane. Nico gituma rero nkibi twebwe FD dufise bihagaze neza. Reka turindire seni. Baratubwira amazone yose nyene yagiye arahiganwa, kandi igihe nagendera amazone bari babimbwiye bati wewe usiwe no wasiwasi, ati mu gihugu cyose tuzokwereka yuko bipanze. Hariho naca amazone bakavuga ati twe dufise 100% abantu utari mu mugambwe ni naka nawe Nikubera yarafitanye ingorane n'umugumyabanga bafitongo ngira azokwikubita gashi muhira. Je nagiye mu izone wacu ndabaza ni twaturoha 80% none jewe hari igicumuro nakoze ku buryo mutontera iteka tugatora twese umugambwe mu Cndd-Fdd barabikoze. Umutumba w'iwanje hariko abantu 4,000 kandi baravyumvise bose batoye umugambwe Cndd-Fdd. Kuko nababwiye nimba papa yapfuye hari ikintu yabagiriye nabi ndasavye ikigongo. Jewe sinshobora kumenya ibiyo nagiye ndiba nkiri umwana canke imibu mugabe ico shobora gukora kugira asabe ikigongwe bikandabubakira ishuri natoriye ko n'ishuri nabubakiye mvuga ni ryo gusaba ikigongo. Ikindi nzokora mu gusaba ikigongo nzokubaka ibitaro, clinique nziza mwivuzemwe musa neza hama mu myemutini wa muhungu wanaka. Urumva rero nkaho ubikoze uko ukaronka 100% harabaca bagomba kuvuga amajambo menshi. Byadugije amajwi cyane ku mugambi wacu mwiza. Indongozi zose kuva mukuru nyene n'icuro mukuru w'igihugu muramubona ku munsi mukuru wa komine yikoreye ibido y'ugwagwa agemuriye abantu. Mukuru w'igihugu muramubona ari gutamba ingoma hariya ku Gishora. Mukuru w'igihugu yikoreye igitebo cyuzuye ibiraya. Nivyo rero byadugije amajwi cyane kuko abandongozi n'abene igihugu barafatanye baravukana. Ibyo rero ndio ndavuze ndi dukomeze hama twibandanirize. Rero sinagomba kuvuga amajambo menshi no gushima muri rusangi. Shimira abarundi bose, shimire n'abavuye hanze baje gukurikirana ibijyanye n'amatora. Benshi bari ngaha. Dushimira umunyabanga. Saa 9 y'ijoro bari ku mirongo. Saa 2:40 bari baje gutora. Ibyo ni iteka ni ivy'iwabo n'igihugu niteka sinzi ingene no bivuga. Radio television turakunda cyane.